bino bari no munsi muba mwarahuye namwe bagwanye canke bakaza naho woba wari uri dufate kumbure muhiri wanyu canke igihe intambara zimaze gukomera cyane hagati y'abasoda b'igihugu ico gihe niyo migwi yarwana cyane FDD ngizi gihazi ko zirarisha ibyatsi ntuzisige byari ko byaramuvuza ntuzisige kankamwe ndabona araje tumbera baraje batumbera muri kagashamba ndimo ari niyo haje iby'ubwoko bagira bati kumbure ndadeye ko yari mu bwoko bw'abahutu yishwe n'abatutsi kumbura abatutsi nabo bakagira bati aba bantu tubitange sinzi ngene babifata mugabo hakiraba ubwicanyi buteye ubwoba mu ntara ya Mwaro bwo mu zindi ntara ibyo tukavyumva no ku mahajyo cyace gitera ubwoba gusumba tukabona abantu bariko baratwagwa mu nzuzi twe twegereye ku ruvyironza bapfuye canke bapfuye baboshwe atamutwe canke umutwe uriko bari gusa ukabona abantu bamanuka mu nzuzi byari biteye ubwoba cyane ngaho twe tukibaza duti none ibi bishoboka pure igahera ukatangura iyindi ukavuga mwaramutse Maria 10 ibyibukiro byari 4 ukavuga n'ikini cya 5 wewe ibyibukiro byo kwisubirako urumva ugasenga nyene gushika aho bihera ukigaya gasubira ukigaya wowe natije nsigaje iminota 5 gusa nta kindi gisigaye naravuze ibisabisho byose urabishika naho mvuga gisubire cyo kuja kuryama mugire ku murango urumva byari byaheze nico kurya ndakivuga kugira nti ndabe yuko wa reka ndabaramutse bwakeye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye je ndi hano ku mugwa mukuru wa politike mu ntara nziza ya Gitega no munsi tubazaniye ikiganiro kumbure benshi bari bakeneye cyane kijya kudufasha gutahura cyane kahise k'igihugu murabona ko ndi kumwe no mushinga ntaye canke umupapa benshi bamuzi nka directeur wa agence de communication ariho umuvugizi TV iriko irakorera novuga ko ari manager agiye kutuyagira kuri kahise k'igihugu reka imbere ya byose maze ndamuramutse ndamuha ikaze nawe ace andamukiriza abakunzi umuvugizi TV nkuko vyamameze ndakuramukije ndaramukije kandi n'abariko baratwumviriza bari hirya no hino wamaze kuvuga uwondi n'umuyobozi wa agence de communication baravuga umuyobozi kandi wa kino kinyamakuru umuvugizi TV ariko kandi amazina yanje ni Claude Kubwimana benshi banzi ku izina rya Kamahad nkuko wamaze kubivuga rero nashimye yuko mumaze kuduha ubutumire twoganira ku bitari bike bijanye na kahise k'igihugu kubera yuko hari twagiye turabona byinshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuri ubu ariko bavuka vuba ariko baruka vuba ngira ngo namwe murimwo ibitwa twarabonye mugabo mwe mutabonye ariko mumaze kubimenya hato buri kintu kinini yabishobora kubafasha ko nibyo tugiye kuganira uyu munsi neza cyane wewe wamaze kuronka amamega wamaze gufata telefone yawe mu kuboko raba aho ugire subscribe udufashe kugira n'ama partage vraiment kugira ngo abatari bake ntibacikwe na zino nkuru za kahise rero tugiye kubasigurira kimwe canke bibiri inkuru tujya guhagarara ko uno munsi nkuko mubibona dusane turi igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi umwaka n'ubunyene turimo 2024 rero no munsi twama twibuka incungu yaharaniye demokrasi incungu yarondeye demokrasi aho rero mwabonye tumaze kuzana abantu nk'aba n'abantu twokwita ko bari ku rubuga rw'uwo mwanya canke rw'iyo myaka ni mu gihe rero tubiravye neza ubunyakwigendera umukuru w'igihugu wahoze ari umukuru w'igihugu canke uwarondeye incungu ya demokrasi Melchior Ndadaye yitavye Imana kwa 2021 ukwezi kw'icumi ni nkuno munsi umwaka wari mu 1993 ndibaza ni mu gihe dusanga turiko turakwiza imyaka 33 n'umwe umwaka 33 wakwiye uno munsi aho rero tuvugiza amahirwe yo kuba mwashitse hano ku Muvugizi TV kugira ngo muje kutuganirira kumbure ku by'ico gihe ndashaka guhera inyuma gato imbere yuko agandagurwa kubera harabayeho amatora harabayeho no kwiyamamaza ico gihe nimba muba mukivyibuka aho bari imigambo ngingahe sinzi ningere mwari musanze munangana namwe urakoze cyane ndakubwire kandi mbwire ariko ratwumviriza yuko ico gihe haba kwiyamamaza kw'imigambwe mu 1993
nari nshiye ubwenge gato y'umugabo nari umwana muto nari mfise imyaka 7 ego umwana w'imyaka 7 abona nadakora byinshi ariko narabona ibikorwa kumbure sindabiha agaciro cyane hakiri imyiyamamazo mugana agiye kubiha agaciro gose aho havuye hakaba iki kintu cyo kugandagura nyine icubahiro kuri igihugu Melchior Ndadaye rero narabonye ingene niyamamazo ihaba hagaragara imbere umugambwe Frodebo Sabanya Frodebo yego warurongowe na nyine icubahiro nyine nyakwigendera Melchior Ndadaye haraka n'umugambwe Waiprona yego warusanzwe kuri ubwo butegetsi cyo kende yego urongowe na witoza ku giti cyawo yari Petero Buyoya hariho n'undi mugambwe witwa watwagwa na Sendegeya Petero Claver Sendegeya yashaka kuba ari RPB sinzi ndavuze neza kuruma nari muto wari muto nkabona yindi migambwe itango ni Anade kumbure iyo narayumva n'amakarata yayo ukayabona bari kubaragenda kwiyamamaza abantu tikarata niyo mugambwe kanaka Afrode buyo yaramenyekana cyane ko yari ifise abantu benshi bayiyoboka ibara ry'ugwatsi rutoto n'igera nisake na nyine icubahiro president Melchior Ndadaye adugije ikiganza ibyo narabibona hanyuma tukabona ingene abantu rero ariko baragenda bavyita meeting kugira ngo basurire imigambi y'umugambi nkabibona ndi umwana mutoyi hanyuma tukabona ingene abantu batamba baryohewe bafite udrapo duto ibyo tukabibona hanyuma tuza kubona neza rero ko twatora neza ijari byo gose twebwe ko abana bato tuza kubona neza ku munsi amatora atangazwa bakavuga yuko ko yabaye kandi yatsinze Melchior Ndadaye ariwe yatsinze amatora ku majwi 60 na yarenga kuco gihari mwijoro turabona ingene abantu bari ko baratamba ku misozi ingoma bavuza hari mu masamo y'ijoro mu kwezi kwaraka ku bantu baratamba gose byari bwa bundi abantu bari bafise ibintu bisanzwe bari bafise inyota yuko umuntu wabo azotsinda kuri uko gutamba kwabo nagiye kubibona mu nyuma yuko byazanana muri kahise kabo ingene bagira bati ari tagenda neza kumbure uyu mu president aje guhindura ibintu bikomeye none turaryohewe cyane ibyo rero nkabibona ingene bari ko bararyoherwa n'indirimbo nyinshi simba tumurerure ibintu mwene ibyo rero muri rusangi naragerageje kubona ingene ukuyamamaza byagenza nageze amaso ababanyi hama icyankoze ko cyane n'uyo munsi batangaza yuko umukuru w'igihugu agiye kuba Melchior Ndadaye ego neza na neza tutavyibagiye umego hari mu kwezi kwindwi hari mu kwezi kwa gatandatu niho yatsinda ego aca yimikwa ngira yimitswe mu kwindwi sinzi araca mu imisi mike yagira umuntu yimikwa hagumye ari kwezi kwa gatandatu nyene ni benshi batari babizi na je ndimwo ico gihe jengira ko ntavyibagiye hari tariki imwe y'ukwa gatandatu bazodufasha muri commentaire batwibutse neza niho yatorwa niho yatorwa hanyuma yimikwa mu matariki yakurikiye bwo kwezi kwa gatandatu 1993 ico gihe sinari bwabeho niyo mpamvu nibaza ko bari mu kwindwi kuko bavuga ko yamaze ko amezi 3 yamaze amezi 3 yonyene ku butegetsi ego nguyo umu president aratowe Frodebu iratsinze nko mu kwezi kwindwi kushika nko mu kwezi k'umunani mugiranije kuraba ukuntu intwaro zari sanzwe zimeze naho mwarabana ariko ndazi mwarabibona ndazi yaciye ahindura kumbura wa mustaneri arahindura babura matari kujya intwaro sanzwe zikora bivanye n'ingene amatora yagenze mwoba icyo gihe naho mwari bato mwoba hari akantu kahinduka uravye ku butegetsi ugereranije n'ubwo ari buhahora cyangwa buhahoze iyo washaka twebwe icyo gihe twavuka nta byinshi byabonetse mu gihugu biza bimeze nk'ibintu bimeze nk'umutekano muke ku buryo wovuga uti hari impinduka tubona ubwo nyene mugabo abari bakuze mu myaka iheze bakabona intambara y'indwi na kabiri ingene byagenze ibyo bita ntega na marangara abo bagira bati by'ukuri hariho ibintu turiko turabona bishasha muri ayo mezi 3 bari bamuhaye amahirwe ndabivuge gutyo
nta byinshi yari bwarangure uretse ko nka jewe nakunda kumviriza kenshi amajambo adushikiriza kuri radio y'igihugu ko niyo yumvikana niyo twumva ukumva yuko ari amajambo avugwa n'umuntu w'umushinga ntaje nari umwana ngavugwa n'amajambo avugwa n'umuntu umushinga ntahe noneho umwe nyene yego cyane noneho mpere no kwijambo yavuze umunsi ashikira ubutegetsi umunsi bamwimika akavuga yuko tugiye kwinjira mu Burundi bushasha byo ndavyibuka naho nari umwana akavuga yuko intwaro z'igikenye tugiye kudusezerera umuntu agiye kugira agateka nta nyagufa nta nyagukira nta mwana n'ikinono abantu bose barangana amatungo y'ingo zosangirwa ukumva neza yuko kandi mu mutima wiwe ariko arabivuga ukumva ko ari ibintu biva mu mutima wiwe by'ukuri aje kuzana impinduka mu gihugu tukumva duti u Burundi bushasha by'ukuri tugiye kubukuriramwe twebwe turi abana tugiye kubona ibintu by'iterambere mu gihugu kuko cyo utabonye intambara mugabo ntubone iterambere iterambere rimeze neza turi kwiga amashuri neza ibyo twarabyibaza tuko turumva amajambo agenda ashikiriza uhereye umunsi yimikwa mugabo kandi n'iyindi misi yagiye irakurikira. Abakunzi muvugizi TV nibaza ko muri ko muratahura isiguro ariko aradusigurira directeur ngaha ku muvugizi TV tungira tunamushimira ko ariko aragerageza kuduha umuco cyane vraiment nk'umuntu yagerageje no kubikurikirana ndetse n'ivyo yoba yarabonye acateranya n'ivyo yoba yakurikirana maze gukura kubera ikintu cyamubaye ko kitaba gisanzwe ibihe nk'ivyo bibaye ari huri kame ukurana ikintu n'ingoga yo kurondera amasuite na yandi uri kura compara ibihe n'ibindi. Reka rero tuve ngaho tugende David dushika no kwigandagurwa giwe kumbure nibihe bitari byiza byagiye gukurikira naho twavyumse ku matwi hariyo nabandi nkanje canke abandi bari abana cyane batari bwabeho ariko ubu bakuze cyane ko navyo nana ko mpuze ariko ivyo bintu vraiment ntavyo narinzi ni byinshi ntarinzi. Reka rero utuyagire bavuga ko yagandaguwe ku mwijoro 2021 ego ahubwo bava ko yafashwe ku 200 kugerekezo rya 200 agandagwa ku 221 gira ko uduha ico bubizi ko kuri ico mu nyuma turaja kubaza ico bacaciye biguja gukurikira kumbure mu mibano canke mu gihugu cyose. Urakoze cyane urumva iyo umuntu dufate yaragwaye bakagutangariza yuko yitavye Imana uravuga uti umuntu yaragwaye mugabo twagiye twumva je nkunda vyibuka mwijoro umuvyeyi azambwira mama wanje yaje kutuvyura numva ba papa nabandi babanyi bari hanze bariko baravugana abana baryamye abana batoyi hama niho zaratubwira aratuvyura ati habaye ibintu bidasanzwe mu gihugu akubwiye gutyo utahura iki nibiki byabaye wagira uti nahantu bahaguye imvura nyinshi amazi agasiduka sindabizi habaye nyamugigima ati wa muntu mwumva batora ngo atwari igihugu cy'u Burundi twenda Daimerikior umwe muhora mubona no kwifoto ko mu nzu iwacu hari ifoto Emerikior ati ujya abatamukunze abansi b'igihugu bamugandaguye bamyinshi rero ati tujyame murindire ibiza kuba hari igihe usanga bitameze neza kenshi iyo umutegetsi yafuye mu gihugu hari bitagenda neza mujyane mugabo mwitwitege yuko hashobora kuba ibindi bintu bakubwiye yuko uyo muntu yagandaguwe je naciye njuka numva mbabaye cyane kuko benza kuraba ifoto yiwe nkamuraba ndamwihweza nyine bamyeshe nkaraba idarapo ry'umugambwe wa Frodebu ryari mu nzu wa muntu yapfuye nkumva bindasi ibinkwiwemwo ariko nta kundi nk'umwana muto yine turasubira kuryama bukeye rero niho novuga nti akayagwa karayagwa nitwari bwumva ikintu biti nkoho mu buzima bwawe ntibabigomba oya ngira ngo no kuyibona ntikari kenshi abumva nta na rimwe kumbura igihe papa yaza mu Burundi niho nabonye abasirikare ariko sinyibuka ingene inkoho yari imeze ngo tuza tuyumva rero sinzi kurayumva wituritse ndamaze kuyumva aje kuyumva imvura yari yamaze yari yitasuye ku misozi imvura iri kiragwa kumva ari inkoho ziriko ziravuga sivyo gusa ukazubona rero abantu barashwe bariko baca kwibarabara bakomeretse kuva ngo naka nawe ngo baramurashe ngo yapfuye twinjira mu ruhagarara
kandi kuva ni hirya no hino none tuja hehe biza kugenda gute tukagira ubwoba bwinshi uko tutabona neza ingene biza kugenda ibyo turabibamwo amezi n'amezi umwaka wundi uratangura kuma twumva inkuru twumva n'abantu bapfuye tukumva ku maradiyo rero hirya no hino ngo bisha abantu ngo umukegwi naka yapfuye tukumva n'abantu nk'ubu wari ubigeze byabaye mu Kibimba twari tuhegereye ndabibutsa yuko jewe mvuka mu ntara ya Mwaro aho uri Mwaro muri ico gihe nari Mwaro niho mvuka ku mutumba wa Ngoro naho hafi uvuye ngaho mu gisagara ca Gitega aho nyine ntaguciriyemwo ko mwe mwari musanze muri Mwaro umuperezida akaba yarafiriye i Bujumbura uwo munsi nyine hashotse hacavuga intambara aho mwari musanzwe muri abumva haciye abana bo bavyumve haciye haba ubwicanyi hagati y'abahutu n'abatutsi kumbure na yamigambo yahiganwa ngira ngo nibyo byace bigaruka ibyo byo byaje mugabo ahanini yahaje iby'ubwoko bagira bati kumbure ndadeye ko yari mu bwoko bw'abahutu yishwe n'abatutsi kumbure abatutsi nabo bakagira bati aba bantu tubitange sinzi nyine babifata mugabo hakiraba ubwicanyi buteye ubwoba mu ntara ya Mwaro bwa no mu zindi ntara ibyo tukavyumva no ku mahadiyo cyace gitera ubwoba gusumba tukabona abantu bariko baratwagwa mu nzuzi twe twegereye ku Ruvyironza bapfuye canke bapfuye baboshwe atamutwe canke umutwe uriko bari gusa ukabona abantu bamanuka mu nzuzi byari biteye ubwoba cyane ngaho twe tukibaza duti none ibi bishoboka gute abantu muri iyo myaka nari mfise imyaka 7 bishoboka gute yuko umuntu ashobora kwica uyundi kandi akamuta mu ruzi bikangora kwigwa murumva byari binakurengeye ça dépasse mon entendement ndabivuga cyo mu Gifaransa sinumva ingene umuntu ashobora kwica uyundi d'abord umukuru w'igihugu bamwiciye iki qu'est-ce qu'il avait fait byo byamunaniye gutwara bamuhigihano cyo kwicwa niko nabyiyumvira bivanye n'ingene wangana nibo basi ntiyumvira nibo baramureka basi bakamubwira ati ntubishoboye kwica umuntu biraniye kumwigwamo mbonye umuntu rero tugiye kuvomera ku Ruvyironza ko tubona umuntu aramanutse mu Ruvyironza aboshiye by'ukuri ndi umwana muto y'ibyo bintu bikambabaza mu mutima bikaba ibintu ntashobora kwakira nkabaza nagiye n'uwuma n'inyishu byari ibintu rero biteye ubwoba aho ni mwayo mezi nayakurikiye mugabo mu nyuma rero hava hari abantu bavuga agahengwe gatoyi aho novuga buke hagiye haraba agahengwe abantu bagasubirana buke mugabo atari cyane kuko warumva atirya no hino bise ku maradiyo tari abantu bapfuye neza na neza rero biza gukomera mwaravyumvise imwe muri kumurarukubu hahavuye rero abantu bagira ishavu baragira agashavu keshi baja mu ishamba mu mezi yakurikiye nko 1994 gutyo cyane niho havaza haravuka umugwi witwa FDD niko bawuvuga mugabo harandi mazina baca batanga ngo nabarobera ico gihe niko baca babivuga hama rero bamaze kuhaba kubera agashavu bagira bati umukuru w'igihugu baramwishe abo bantu urumva gufata umuheto cyangwa biba no mu bindi bihugu urumva nabo babagaruka mu barenganijwe baragaruka no mu haba hari mu kumbure no kwikingira no guhunga abandi bene igihugu batoyi kuko urumva woja mu biharuro mu bitigiye tukinjira muri kahise neza bafuye abantu benshi cyane ico gihe hama rero ico gihe kimaze kugera aho abo bafashe ibirwanisho baja ahabona byabaye ibindi naho byabaye ibindi kuko za nkoho zavuga zirasa umwene gihugu mu ntango ubu twabona abantu bahangana abasirikare b'igihugu bico gihe niyo migwiri yafashe ibirwanisho barahangana kenshi bagahurira ku mitumba kanaka bakarasana twebwe tugahunga ariko umutumba w'iwacu wa Ngoro barakunda kuhahurira cyane ku misozi yihanamiye umutumba wacu bakarwana tukamara amezi n'amezi turi twarahunga umutumba turi mu yindi mitumba ndabona nk'umutumba w'iwacu witwa Ngoro mugabo tugahungira ahantu bita mu Gihehe ni muri Gitega twari ku Rubibe tugahungira ahantu bita ku Muyange cyangwa tukaja habiti oya ntwaje iburarana abo mari muri Mwaro tukamara y'amezi n'amezi nkabona ibintu biteye ubwoba nkavuga ni ibintu zobivamo gute kuzamona akayapfuye bari bagiye gusoroma kurondera ibyo bafungura tibaciye bagwa mu mutego bapfuye
ivyo bintu byose ukumva yuko bigoye kwakira umutima w'umuntu mugabo tukagira duti twara abakristo aho umuntu ariko abikuriramwo kumbura Imana izodutabara ibi yarabikoze ishimirwe cyane ibintu bizohera hanyuma tusubiye tube mu mahoro tutikumbure mugabo mwizo wari muke iyo ubona ivyo bintu biriko biragenda kuri ubu bagira dutingirana bimwe Yezu yavuga ati muhero w'isi muhero n'uyu kuko muri izo ntambara hoho zahuza iyo migubiri habwa n'ibikoho binini bimwe biremereye byo bita na maobi cyangwa na mamortier n'ibikoho bihahamura umutima kumva yuko bivuze umutima uhahamuka rero uri umuntu umwana w'imyaka utarakomera warumva uti ibi bintu by'ukuri biragomba kundenga ubwabo nta kundi bibamwo nyene none ntaguciriyemo numva kuvisa igishinga nayo kirekire aja kutubwira kumbure nawe hashobora kuba hari cyagushikiye ariko ndashaka kumenya ico gihe ivy'amashuri byari bimeze gute muri ko murahunga mwariga canke n'abari bakuru bawe bo bariga canke iby'amashuri mu karere k'iwacu byari bigoye kuko nka twebwe twiga ahantu bita Nyamugari twiga muri Gitega twariga igice kimwe ikindi ntitwige kubera haciye haduka akajagari k'intambara yindi tugahunga tukaba turi mu buhungiro hanyuma hakagaruka impore ndibuka n'igihe bigera guheba igice kimwe nk'ubu ubona ko ibice bitatu barahuza ibice bibiri kugira ngo umwaka ushobore guhera numva ivyo byose nta bumenyi bwaba buri ko turaronka twiga nabi n'umutima utari mu nda aho sinokubwira n'inzara yatera cyane kubera yuko abantu ntibarima no kurondera ntivyabaho tuba dutuzwe n'uburimyi benshi kurima ntivyabaho gusa nguma muhunga mukora akazi ko guhunga wama wikoreye ibintu impene mwikoreye n'uburegete muza kuyifuka nk'ubu je ndibuka umunsi umwe umuvyeyi wanje yikoreye inkono biriko birabira kagira ati none ko barashe kuyu mugoroba none ko duhunze abavyeyi abana baza kugiki ati arayikoreye inkono iriko irabira nta kundi byari kugenda hanyuma dushitse ahantu rero twicara turafungura nawe bitari bihiye neza turazoza turabifugura cyari ibintu biteye agahinda cyane tuko tubibwira rero urwaruka rw'uyu munsi kugira ngo ruvyo nawe urimwo ruvyumve gumve yuko twavuye ahantu hakomeye cyane kumbure hatobura ico dukora uyu munsi kugira ngo tugumye aho dufise uyu munsi tunahishimire wewe uri kuravuga rero iby'amashuri byari bimeze nabi cyane kwa turiga iyo habonetse impore hateye intambara tugahunga niko byagenda biragenda ivyo bihe nimba muba mukivyibuka mwabibaye mu gihe cyo bakingana gute intambara yamaze imyaka 10 93 kugera naje ndibuka ndi umwana niga mu mademi 4 narabona abasoda babavuye muri South Africa sinigere babita ngo abasauza ariko bo bariko barazana hajya hoho bariko bara impore riko iragaruka intambara imaze guhagarara mugabo ibyo tuvuga cyane ni gihe intambara zitari bwahagarare zari zikibandanya kandi uko iminsi yagendera iragenda kuzatera zikomera niko abagwanya igisirikare cyari kihari cyo gihe bagira inguvu nyinshi bagatera igihugu cyose mu ntara zose bakizizira ibici binabiriya ukumva yuko igihugu vraiment kiri muri destabilize mu bijanye n'umutekano nukuri igishinga ntahe cyawe canke kahise ku Burundi ugiye kumviriza ego karababaje ariko karigisha kandi kuba tumva ibintu nk'ibi ntibaba ariko badutuma ngo wumvirize kumbure nawe ugire ngo ico wokora mu kwihora cyane mu kugira ukuna kuriya kumbure turaza kuhashika ariko turaje no kuhashika tubahe n'impanuro zikomeye cyane ni kwa kundi umuntu aba habizi kugira ngo amenye naho abahagaze amenye n'uruhara yoha mugenzi we canke amenye kubahiriza n'umuntu akamenya ko ushobora kwibaza kugiriye nabi uyu umugasanga ukweze ikibi izofata igihugu cyose n'abana bazovuka mu nyuma umwe urumva ko wavukiye mu ntambara urakura kumbure nuko ngira ngo aho wari uri bitari bikomeye cyane nk'abana bavutse ndabona nk'ubu batoyi banje bavutse mu ntambara hagati ibyari byoroshe akayoya nk'ubu ndibuka umwana umwe abavyeyi banje baratandukana aconka baramuhungana nawe umwana conka bahunga kubiri kubiri umuvyeyi aramara iminsi batari kumwe n'umwana mu mama niwe umupapa niwe yatwaye umwana
yatwawe na Inakuru Inakuru yamutwaye umuvyeyi nawe kandi telefone umubaze uti mbega umwana ari hehe basi ntibyakunda iminsi 3 irahera umwana yaragwaye kubera ko yasubira konka mu nyuma kandi ibyo bigira ingaruka zikomeye cyane no ku buzima bw'uyu munsi bw'uyu mwana umvuzuyo ariko hari n'abandi benshi tuvuze imfuvyi babonetse abapfakazi kubera iyo ntambara y'ico gihe riteye ubwoba cyane ni byinshi cyane amuraje kugaragaza natwibutsa ivyo cyo kuba twibagiye kubabaza hanaje nateguye ariko nsanze byaho hambere si kimwe si bibiri Habo ni baje ko ivyo cyo kugaragaza kwibuka uje kugaragaza no ku bitwibutse natwe nabitubwira kumbure ni byinshi cyane ahantu jewe ngomba gushika kuri wari wanakimbarije uti nigikiwe cyagukozeko ibivuze by'amashure hari nibindi byagukoze nawe we bari no munsi muba mwarahuye namwe bagwanye canke bakaza naho woba wari dufate kumbure muhiri wanyu canke igihe intambara zimaze gukomera cyane hagati y'abasoda b'igihugu ico gihe niyo migwi yarwana cyane FDD bakunda gushikira kuri uyo mutumba w'iwacu iyo bashitse rero twiga abanyagihugu abana abagore abantu bose bashoboye baca bakinjura mugabo byarashobora gushika ugasanga gukinjura ibikunze uzi yurikuraja kubera yuko imbere uretse n'ivyo urumva baca bagomba guhangana abo ba FDD bo nta nakimwe ntaco bakugira ico gihe mugabo huwe nabo basirikare b'igihugu bico gihe barakurya inyama mbese baragukorera ko kabisa urumva rero ndibuka nk'ubu igihe kimwe ntazokwibagira mu buzima bwanje mbere ni mu gihe intambara ariko iragomba guhagarikwa mu gihugu cy'u Burundi hari 2000 gutyo onye bari kurangira ego nari nkuze niga mu windwi gutyo nari nkuze hanyuma niho rero aba FDD bashika ku mutumba w'iwacu barawushwara urumva iyo bahashitse wacumya yuko abasirikare b'igihugu nabo bagomba kuza guhangana baca baza rero abasirikare b'igihugu ari benshi baje kubagwanya bamwe baca imbere abandi baca hirya kuvuga bakikuza uyu musozi ku buryo umuntu atashoboye kuva kuri uyo musozi w'iwacu wa Ngoro byari bigoye cyane kugira ngo ashobore gusohoka kuwuvako kurumva mundi baca ku wundi musozi uri hafi ico gihe ntibyakunze maze kudakunda rero tuguce tumera nk'abigira hepfo ku Ruvyironza turamanuka twe tuba ku Ruvyironza niho muhiri wacu hafi y'Uruvyironza duhungira mu gashamba kaho hantu hama intambara zirareta ruguru hepfo hagati mbwa tumura ku gashamba kari ku Ruvyironza numunsi nazokwibagira mbere umunsi jewe mvugani nahuriye n'Imana yaje naratutse no nyambaza ati wowe usanga usenga ubikura he ndabikura ku iyo munsi cyane cyane niho naboneye yuko Imana ikomeye cyane ko niyo hadukuye mwako gashamba karimo abagore n'abana bafise impene rero abasirikare bagwanya FDD ico gihe bahavuye bashika mwako gashamba barakinjiramo saho gashamba gusa umusozi wose barawushwara gushika naho bariko baragwana nabo baramera barasanzara ico gihe hanyuma bahashitse twagira duti karabaye biko binini turyamye ahantu mu byatsi ego abagore n'abana rero Imana yagiye gufasha abantu benshi abo basirikare bagendera ku nkombe y'uruzi kandi ntiwava ngo umenye uti mbega ni bamwe bari kuba ni ku ruhande rwa FDD ni bande canke n'abasirikare b'igihugu ni bande ko bose urumva bari abasirikare abasirwanisho bambaye amateni ntashobora kumita ni bande mugabo jewe narabona neza yuko abatwinjiranye ari abasirikare bari ku b'igihugu bico gihe ndavuga nti akarabaye kabisa kandi nyene duti ubwacu buraheze hanyuma duca turasanzara abavyeyi banje n'abandi bana batoyi banje biruka baje hariya natwe turuka tuje hariya jewe niruka rero manuka ku Ruvyironza kumwe ko abanyisirayeli bashika ahantu bakabona ikiyaga gitukura inyuma hari ababagwanye none bigenda gute
sinsubira inyuma kuko uyo mwasi ntasiga kwigira imbere naho hari ruvyironza ndarujabuka gute wewe urumva yari ruvyironza nabo bansi bari basanzwe bari n'imbere n'inyuma hose ngomba byari bibatse hose nta masaganirizo ndavuga nta kundi aho rero ntaguciriyemo icyagutunga kuko byabaye kuva mu gatondo haya masandiko ndavuga hari kugera saa 11 urumva saa 11 ntiwafunguye witeze gupfa ikintu wakora ni igice cyo gihe kwari gusenga warasenga ukavuga ishapure igahera ukatangura iyindi ukavuga mwaramutse Maria 10 ibyibukiro byari 4 ukavuga n'ikindi cya gatanu wewe ibyibukiro byo kwisubirako urumva ugasenga nyene gushika aho bihera ukigaya gasubira ukigaya kuko wabona ati je nsigaje iminota 5 gusa aha nta kindi gisigaye naravuze ibisabisho byose urabishika naho mvuga gisubire cyo kuja kuryama mugire ku murambo urumva byari byaheze nico kurya ndakivuga kugira nti ndabe yuko wa njobora kuhogoka kumburi n'abavyeyi banje bagashobora kuharokoka ariko hagimana rero abarundi banera dukingiye cyane ndazi ko becho bishingira intahe jewe nirutse nje kumwonga ku ruvyironza niho umva hari hamaze no kurimwa muri uyo mwonga bari baraharimye mugabo ngira nakana imana yari yaransigarije urumva gatoyi batarimye mugabo kubera hari muci inka impene zari zarakariye nyine kari karumye ni kari kano ubuti ndashobora kunyegeza ngo birafashe mugabo nje ndaryama ahantu hirya no hino nkoho byamuzinga bashitse ngo bayo twababonye bagakubita amasasi mugabo nanje ndaryama akuma mugabo iyo bazanana nagiye Imana nti Mana bakira umutima wanje ndagushimiye ko bagagaje kundida kuva mu gatondo ubu nta kundi wogira Mana kuko none karabaye nabo baraje nawe ntako nta hantu wompungishire neko nugo ruzi naho ndaje ko goca bambona urakoze ari kunyakire mu bwami bwawe no muco gisabisha bari bivye impene abo basirikare izo mpene cyaziza kurisha muri kagashamba nari ninyegeje Jeliza gusongera isi. Kwe batigeza kuca baza kuziraba. Baca kuziraba ntari kuzisiga. Nagani karabaye kabisa. Nza numva umwe ngizi igihazi ko zirarisha ibyatsi. Ngo ntuzisige byari ko byara amavuzo. Ntuzisige ikankamwe. Ndabona araje tumbera, baraje batumbera muri kagashamba ndimo. Wowe uravuga ati uramaze gupfa ariko warumva umutima neza ko Jene ahubwo hari inema y'Imana ikimbunga bunze ko ntabwo bana nimfise cyane ubwo sinamenye ibyo ndimwo namaze nyene baba ningo gupfa kabiri si uri twengeraje oya vraiment birababaje cyane rero ndiko ntinga ko Imana yakuzigana kumbure gupfa kabiri ushobora kubyumva ewe umuntu yapfuye kabiri nigiye nyene yapfuye ntafe muga gasubira gupfa baje rero gutora nyampene bashikiye akantu gashamba baca barasa amasase menshi kugaze ko bari ikintu bararasa amasase menshi amanyampene zirishika ziriruka cyane ziransimba Imana iriho bagenzi jewe sinzi utavyemera wowe atavyemera oya jewe ndi cyabona civyo biye utegereza najana kiyongeye ngira dimanche ni mwisenge nejo niyo narizo aho ni sawa uravyo zamene ziransimvye nabo bana kujya umwotsi uhunga inzoke zihunga umwotsi wamengo niko bimeze nyabasirikare bose bamwe hepfo yako gashamba abandi haruguru abandi kunkengera z'uruzi hepfo bose kuko hari haruguru y'uruzi barakazibukira kose barakazibukira nta n'uwimviye guca hagati nta n'umwe yavyiyumviye kwibagira no guca hagati yaca guhonyora canke urumva nabandi umuroberi nandi ico gihe nari ari kabaye cyumba ndi mu sinzi yo mbandi harahera nk'isaha bariko baracaho hantu isaha ako gashamba ntamu urumva je mvuga nti hari abamarayika bacunze aho hantu nari bafata n'inzira babereka inzira ati abo ngira ngo bashitse ntibahabona bagati ni kiyaga nene nishobora kuvyumva kandi wari umaze mu isaha uraho hantu isaha ndi muri ako gahanda kuko bari benshi cyane
abo baje baraba imbere abandi barasehuruka bari benshi cyane babitanga bava ngo nabakosongo cyo gihe ngo bavye bururi cyose babivuga uko imvugo y'ico gihe nyene hari bavuga bati gihumeka cyose bararasa byari biteye ubwoba baracaho hano barahaca gushikaho 18 ku mugoroba baza guheza kuhaca jewe batigeze bambona ko ndahari mugabo sinamenye ati bahejeje sinamenye ngo byagenze gute mugabo ndabye higenza mbona bariko bararengera peut-être bariko baragira ndokoke ahantu nonza numva rira abantu bariko baraza kuraba abaguye aho hantu atari bake harimo n'abana harimo n'abakenyezi n'abashingana baguye aho maze kumva rero amajwi yabo nzi barokotse ncanda baho hantu mvuye aho hantu wenda tombora cyo gusanga abavyeyi nabo bashoboye kurokoka ku buryo binyiga Imana yabakingiye n'uyo munsi we ntibagirwa mu buzima bwanje kandi mvuga nti by'ukuri ikiganza cy'Imana narakibonye uyo munsi narabonye ko Imana ibaho ku buryo naciye ngiranira no kwita amasezerano nayo yuko nzoyisenga nkayiyoboka mu buzima bwanje uko ndabonye ahantu igitangaro inkoreye mu kunsubiza ubuzima kuko yari mfitiye umugambi nico kintu numva nosangiza abantu byari biteye ubwoba abantu hakure n'inyigisho yuko mu bihe bigoye bikomeye cyane Imana iraturwanira nyuma ya zero urumva wewe wari nyuma ya zero yes no ni nyuma gusa ubwo wari warenze ntuze mu wese sinzi yorogetse ndicho kubironka amajambo ukoresha uwo munsi rero kwezi kwa gatandatu sinuka amatariki ni ntibagirwa mu buzima bwanje ko naramaze meme 3 jours ntashobora gufungura kubera ibintu nabonye ibintu byanshikiye sinari bwawe narimwe umusirikare ari mu ntambara aho sinakubwiye ingene wasanga bakase inkinguru bakeketamo kabiri icumita ku giti je nawo wamega fasho yakase umuntu mo kabiri nkabona ibifise ku rutugu njye n'umuntu afise petrete n'inaka bo bakatinga mugazane ngurube bakase batwara ku biti inyama voilà biteye ubwoba cyane mugabo nari nzi ko nzohahamuka mbere kuri nabonye iyo munsi mugabo Imana bukebuke naragiye ndaremera nagushikaho bukebuke twagize Imana kuko daciziba nk'intambara za nyuma haciye haba ibiganiro by'amahoro goba intambara zirahagarara burundu ico kintu ndagishinga intaya cyari gikomeye cyane n'Imana yadutoye ego abakozi b'Umuvugizi TV nukuri je ikiganiro kiyo kiramfasha cyane kandi nawe ndazi neza ko kiyo kiragufasha kuko ivyo ni inkuru tugiye ku dukwiye kuba tuzi nk'abarundi kugira ngo nejo bundi tubeho tuzi urundi bwaho hambere nibibazo bwaraciyemo kugira ngo bishobotse no gusanasana cyangwa gusanura cyangwa kugira ibyo twokora ngo igihugu gitere imbere kusumba tube twaramaze kumva kahise kubera aho twagiye twaca kategura kazoza byongera bishe bigaruka guha agaciro ko umuntu akirinda no kumena amaraso kuko urumva ko byose byagiye gukwegwa n'igandagirwa umukuru w'igihugu Ndadaye ego cyane nukuri je numva uraturagiye byinshi uraturagiye ni naho nyine ngomba gushika naho nyine ngomba gushika ngira nti burya ubuzima bw'umuntu nikatihabwa ushobora kwica umuntu umwe hanyuma ugasanga ugiriye nabi kibano cyose umuryango igihugu cyose urumva yuko umuntu yakoze ayo maraso ari yatumye ibyo bintu byose bice bidushikira mu gihugu urumva cyabamwe yuko abantu duha agaciro umuntu twirinde gusesa amaraso kwingaruka ziba nyinshi biga n'uyu munsi woraba neza ntihabuze ingaruka zigifatiye kuri ya ntambara twabayemo iterambere aho rigeze yitaha abantu ryari kuba riri hari uyu munsi byose ni ingaruka mbe zikibi cyane cyane n'imitima y'abantu nyinshi yahabutse cyangwa yononekaye cyane atamuntu yo kwizera ubundi turiko turabivamo gusa aho abantu bunye bariko ibyo byamoko biriko birahapfa umuntu agaha agaciro yundi muntu byo birahambaye mugabo ntiyakibuza akantu katewe niyo ntambara twabaye n'igihe kirekire kakisesereje abantu mugabo bukebuke n'ibyo kurekuriranira ko nk'umuntu yiciwe abantu abo batarahambye byo kurekuriranira neza mugabo bukebuke kumbure mukamazo dufasha abantu basubirane gose ku buryo twubaka igihugu tukarengera ibyahabaye muri kahise
ego cyane jewe numva atavyinshi fise norenza ko kuvyo muri ko muravuga ahubwo nimba cyo bari kibazo kimwe canke bibiri umva no bana hakubakije impanuro ahubwo tugomba guha urwaruka impanuro tugomba guha urwaruka ruriko rurakura ubonye kujya indongo z'uyu munsi zamaze bivuga bati kahise ntitwibagiye twavuye ibi turiko tubivuga tutagomba kubwira abantu ibyabaye muri rusange oyaye tugomba gufasha abantu bumva ibyagiye bitogiye turabona hanyuma tubumbatira amahoro ntihagire umuntu avuga ngo naka ngo ubwoko tudasangiye oya ibyo nta na kimwe bitwaye kuba naka ari umuhutu undi ari umututsi undi ari umutwa cyangwa undi ari iki mugabo igikuru nuko duharanira amahoro duharanira iterambere twubaka igihugu tukabumbatira amahoro n'umutekano kuko ibyo tabibumbatiye bidusubiza inyuma bisubiza inyuma igihugu gatuma imitima y'abantu ituntura canke abantu bagira gahinda kenshi abantu rero bumve yuko ubumwe kundana bakihatira ibikorwa bakima amatwi bariya basesa nkuyoze nivyo bintu bihambaye kugwaruka bw'uyu munsi ariko rukura uyu munsi ntihagire umuntu azorota intambara ejo canke hirya y'ejo kubera yuko intambara ni ikintu kibi cyane nta neza kigeze kizana turi byabona ivyo bintu twarabyiboneye ingene byasubije inyuma igihugu ahubwo nyabona bijukira ikorwa by'iterambere nivyo byonyene bishobora kugira igihugu ciza iyo niyo mpanuro numva noha abari kora twumviriza cyane cyane ugwaruka kuko igihe ugwaruka ruhendwa kubera batanabibonye na cyane 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 imyaka yabo cyane bakibaza ngo iyo ntambara ngo niza gutuma ibintu ubigenda neza uyu intambara yo none igihugu umuhoro n'umutekano dufise uyu munsi rero tubigumye tubibumbatire uri umuhutu uri umututsi uri umutwa wumva yuko uwo mubana ari mugenzi wawe nanoneho kariya karorero keza ziriya mpanuro nyine icubahiro president Ndemekyo yaduhaye ati umuntu ntanyagupfa ntanyagukira umuntu agumana iteka ikiremwa muntu ntigihangarwa amaraso y'umuntu ubuzima bw'umuntu nikatihabwa biriya bintu tubigumye birakomeye cyane kandi noneho mu Burundi ko igihugu gisenga turabibona yuko turabizi ubuzima bw'umuntu ari ikintu kidasanzwe niyo mpanuro numva noha urwaruka n'abandi bose bariko baradukurikira mugize neza cyane kuko nanje ndakunganiye gato burya intambara naho uvuga ngo ni wizanye cyangwa witanguje nta mahirwe menshi nawe uba ufise kuko wowe uyitanguje irakugarukako cyane gose cyangwa bawe imiryango abawe nta numwe ataburiye mu ntambara kwega ngo turabe so woba yarimve kuyitanguza cyangwa woba yarimve gukora ayo mabi intambara ya marimbi jewe rero nka Jogos Neglas reka sezere abakunzi b'umuvugizi TV ndababwire ntimwagize neza kudukurikirana hano kuri televiziyo yacu nongera shimira directeur araja kuba nsezerera nongera ndamushimira murana ngako ikintu cyahindutse uno munsi turaduza akajwi mukakumva umuntu akaba afise n'utuyekutere mukumva akabari siri n'amaji kora mwamaze kutubwira kenshi ati muraba amajwi mugire gute none reka ndamushimire apa yuko yagiye byinshi byiza azonagaruka murabona ko ibintu yakoze navyo bitaba bisanzwe mu bandanye mudushigikira nkuko nawe yabibonye ko dufise abadukunda niyo mpamvu agerageza kudukorera ibitandukanye byiza bidushikana kuri ryaterambere twama twifuza buri mwanya reka genda basezere nawe umutama aca bansezerera je nka Jogos Neglas bye bye ciao ciao ndabashimire abadukurikiye kuri televiziyo umuvugizi ndanamushimira no mumenyesha makuru yaduhaye ubutumire hama kandi akimere ko dusangire kino kiyago twibaza yuko cyafashije abatari bake twibutsa yuko ino televiziyo dusanzwe duhagarariye izo kwama ibaha ibintu byose bishobora kubafasha haba mu iterambere imico kama ibintu byose byo kubaka igihugu cyacu mbere nce mbonera gushimira nyiricuro mukuru w'igihugu kuko biciye umugambi payeje we yaduhaye ibino bikoresho bishobora kudushikana kuri televiziyo umuvugizi tunamushimira rero tunamwifuriza kuroranirwa no kubandanya ashigikira imbono yari ifiswe na nyene icubahiro president Ndemekyo kuko nivyo byahavuye bivyara umutekano turimo dukesha nyene icubahiro umukuru w'igihugu w'uyu munsi ingene abihagarariye neza ndabashimira rero mwe mwadukurikiye Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza